Bakunzi b'ikiganiro ijoro ry'abubatse ndabaramukije. Harya ngo utavyize ntumenya ivyo arivyo. Burya umudamu harya hari ico mutazi, igitsina ce kirya kigira nk'ivyumba bitatu. Hari igihe umugabo uzosanga ufite agatsina kagufi gapima nk'imetero 12 canke 9, wagera kumurongora ntumushikire aho ashaka, wewe ukibaza ko washikanye, haza ufise ica 12 agashirayo ugasanga ni wahejeje ashikanye kuri kakumba ka gatatu. Wewe iyo wamurongoye uko agatsina kawe kangana wibaza ko ariho wagejeje, ko wahejeje. Buriya umudamu aryoherwa ari ubwo arangije. Hari igihe ubikora ukumva wahejeje, wewe ukumva ko wahejeje, ukumbe washikanyaho igitsina cawe kigarukira. Burya umudamu kugira umurongore neza nuko uba wamurongoye ukumva ko ahejeje. Burya umudamu aryoherwa nuko umurongoye akumva arahejeje. Umudamu ashobora kuba afise amazi ariko ntumenye kuyashakisha. Hari abadamu benshi twama twakira bakaza bavuga ngo umugabo ngo arakubita, ngo aragira ngo n'ingufu zose, ngo ariko ngo amazi ngo nigeraza. Umugore agashaka kuja hanze wipima arabe ko ata mazi afise. Uwo mudamu ngo yaragiye ashitse hanze ahura n'uwundi mugabo ngo yaramucumise, aramunyarira, amazi arameneka, araheba arishima. Hari n'abagabo uzosanga bashatse bakoresha imbaraga nyinshi ugasanga n'umudamu arakomeretse. Abagabo mwe murabe mwikebuke, igituba n'inyama ibabazwa n'akantu gato cane, ni nk'imoko y'ibere. Imoko y'ibere ibabazwa n'akantu gato, ni nk'umugabo nobigereranya nk'amavya ukojeje akantu gatoyi arababara. Ukazosanga umugabo araje avuye ku kazi ashikiye ku mugore, aruriye arakubise n'ingufu zose, ukamenga bafitaniye bifu. Warangiza ukavuga ngo nta mazi afise, kumbe nta tekinike yavyo uzi. Umudamu tekinike ya mbere yo kumurongora, banza umukarese, hamwe areta, hamwe anyara utaranayimushiramo. Aho niho uzobona neza ko hageze ko umurongora. Izo speed ugira wa mugabo we sizo zituma umudamu wawe akunyarira, wapi, nta na gato. Imbere yo kumutegura nk'iminota 15 uramutegura. Raba, hariho kandi abadamu bateba. Hariho abadamu bateba bisaba ubakarise n'iminota irenga iyo, ubategure bikwiye. Wewe hari igihe ubona uramukoze, wewe ukumva urabishatse ugaca wurira, kumbe ugaca usanga madamu wawe urarangije, wewe niho agitangura kubishaka, agashuhe niho gatangura kumufata. Ugasanga wewe umudamu wamubwiye ko ibitekerezo birahandi, wewe wapfuye kurira, ntiwabonye ko umudamu yabishatse, ari muri iyo mudu, ugaca ufa kurira. Kumbe umudamu yibereye mu bitekerezo vy'amahera y'umukozi, vy'ivyombo, vy'iki, naho ugaca ufa kurira. Wagera aho urangiza ugasanga umudamu nawe cya gitekerezo niho kikimuzamo. Abadamu harya bararusha nabo. Ugasanga umudamu nukuri urusha nawe araruhisha umugabo cane, kuko umugabo uzogera kurangiza wowe umugabo, umudamu ntihakibishaka. Uzosanga urwo rugo ntiruzigera rubamwo ivyishimo, kuko umudamu we ntazimenya ko ari we, azoguma yiyumvira ko ari we w'umugabo.
utabimukorera neza. Umwe abadamu mwe namwe muruhishanya murabe mwikebuke. Hari ajya mu bintu by'imibonano mpuzabitsina 80% umugore abigira mu ruhara rurerure. Bishobora kuba biva ku mugabo canke umugore, bivanye nuko muba mwavyitwayemo. Urashobora kuba uri kurongora umugore bikanga bivanye na babagore bendwa kiragi, ugasanga kugira nawe umugabo uzorangize bisabye kuzokurura ya sura y'ubundi, nimba ari umukobwa mwakundanye kera cyangwa umugabo, uyikurure uyizane muri servo yawe kugira ubone kurangiza. N'umugore nuko hari igihe uzamurira utamuteguye, hari igihe uzamurira kiragi babagabo bapfa ku kazi bapfa gusimbirako, usange uwo mugore nawe uwo mwanya ntari muri mudu. Uwo mugore uzocumita urindire ko akunyarira, urindire ko aniha, urindire ko agirane ubure, kumbe wa mugore hazogira na haruha, bisabe ko akurura nawe isura y'ikindi kigabo yobazi baba bamaze kubikora kugira arabe nawe ko yarangiza. Biga bibaho ivyo iyaranje l'essentiel nuko urangiza. Nk'abadamu kurangiza kwabo biragorana cyane kuko bisaba kugira umugabo amurongora avuga, umugore mwiza, uraryoshe, ufise amazi meza, irekure, uri mwiza, ndagukunda, humura ntavyo nkora, nukuri nawe. Ivyo birafasha umugore kurangiza. Umugabo muri ico gihe biriko biragenda uko, umugore arumva ko muri kumwe, akumva ituze, naho akakunihira, akakunyongera, bikaba akakwandikira umunani mu gisusu. Kandi wa mugore we mu kunyonga reka kuzungusha umubiri wose, nyonga igihimba c'epfo, zungusha igihimba c'epfo, maze irya songa y'umugabo uyumve kuriko urayikatishirizamo, yumve kuriko irakwinjira neza. Umugore atigeze asambana n'uwundi umugabo, uribaza yakurura iki mu mutwe? Abo ni babandi utazigera ubona kunyariye n'umunsi w'umwe, ugaca ugenda uri umugabo ngo jewe umugore wanje ngo ntanyarira ngo ntagirane, kumbe nawe niwe bivako, kumbe nawe niwe ubitera. Ukazosanga ariko ariyumvira ko yoguca inyuma, agatangura gukurura ama image ya za video z'ibiterasoni. Wa mugabo we ufise akazi gakomeye cyane mu mibonano mpuzabitsina, nawe ufise akazi gakomeye ko kuryohera umugore, ko kwereka umugore ko muri kumwe, ko kumusasatura, ko kumushikira aho yifuza. Nawe wa mugore we reka kwipanira, mu gihe wumva ko ariko arabigira neza bimubwire uti mugabo mwiza, aho nyene ko zamura kuri rugongo, gira uku. Ivyo bizotuma umugabo nawe agira ibishobisho byo kuguma akurongora neza. Apana ko mwese mwendana kiragi, ariko sinkora uvuge ibijambo byose ibyo ari byo byose kugwe ko gucuka umuvuga vya bijambo uri kurarongora. Hari amajambo utegerezwa gukoresha mu gihe uri kurarongora umugore wawe, wa mugabo we. Vuga amajambo nkaya: umugore mwiza, humura sinkubabaza, humura ntavyo nkora, humura nabikora gute wambaye ikareso, ubona hari ibyo nakoze. Kandi umugore ababyumva ko uri kubikora, ariko ayo majambo
uba uriko urakoresha umubwira ati nabikora neza mugore mwiza wambaye ikareso wagize nte utujambo twiza nyene umwongorera polepole muri yasi ya babiri aho umudamu naho bizogenda gute azoguma gutekerezaho ko utujambo twiza uriko uramubwira umva kumubwira ko nakurongora nte nawe wambaye ikareso se mugore mwiza kandi yumva ko murimo uzakumva umudamu nawe akwishira ati aho sheri mugabo mwiza ahubwo uzazundongora nambaye ikareso aho nkuko uriko urabikora kumbe ni ka tekinike wahinduye agakareso wakikije ku ruhande uraceceka hamwe icyazayo uyinjiza buke buke ntugacumite umugore nk'umwihanikiza ntugacumite umugore nk'uko umenga uriko uramubwira ngo n'ejo ntutangarukireho ubwo rero trike kurongora bifise amayeri menshi buri umugabo wese akwiye kwiga amayeri yo kubwira arongora umugore wiwe kurongora umugore wiwe ku buryo umugore wiwe yishima kandi ikindi wa mugabo we uzajya wibuka guhindura position kugira mwese muyumvemo neza nimuhora mu bintu bimwe position imwe no gusasatura no kucumita gusa nta byishimo muzigera mugira nta gukaresa ntaki ni hamwe ku misitsi icuma umugore azajya kurambirwa uzosanga ejo canke hirya y'ejo atanguye kuguca inyuma agiye hanze umenga hari ico yabuze mu rugo kumbe niwe w'umugabo utabikora neza niwe w'umugabo utamukorera ivyiza abantu benshi abagabo benshi muzira ubuswa ukutamenya kwingene ushobora kurongora umugore wawe nuko ubigenza zamwiga tekinike iyi ni ishure nkuko nanje nagiye Buraya nkicara nkavyiga nkabinonosora nawe fata umwanya ubikurikirane hama uheze ubikurikize nanje naricaye ku ntebe y'ishure ndavyiga imyaka ingahe n'ingahe ndabinonosora none nje ngo ndabiguhe nawe mweho mubuye amahirwe yoroshe yo kuvyiga bitabavunye ukungene wozana ukubaka urugo rwawe wozana umunezero mu rugo rwawe hamutasha umugore naho uzoba uri ku kazi kumva umugore aguma yifuza ko wotaha aguma kurondera kuri telefone ako ni akazi kawe w'umugabo utakurikije utemeye gukurikiza impanuro urisenyera urugo kwawe budakeye na kabiri wa mugabo we uri kuranyumviriza ntako nariko ndagira wewe ugerageza ukanyumviriza ukagira umugore umugabo cyangwa umugore uzakurikiza izi mpanuro uzajya umbarira uzajya umbwira ni bimwe uzogenda ubwira n'abandi ati kumbe ni kuriya vyagenda kumbe mwari mwarancuze ibintu kumbe mwari mwaragizene ukumva umugore agenda asigaye aza kubwira ati kuva nakabaho sinari bwanyarire umugabo sinari bwa bikore nishime nk'uko kumbe vyabaho narinzi ko jewe ndemukundi kurikirana ikiganiro ijoro ry'abubatse n'ahandi uzoronka utuntu amajambo akubakira urugo rwawe impanuro zikubakira urugo rwawe atari mu kiganiro ijoro ry'abubatse hari abantu uzosanga ingo zabo ziribwamo injyane ziribwamo iki ababanyi bakibaza mbe biterwa n'iki kumbe biterwa no kutamenya kwabo kurikira ikiganiro urugo rw'abubatse mwebwe muri hanze mwebwe muri indani muri mu gihugu mujya mumenya kwiyubaka mujya mumenya uko mwitwara mu gihe
muri mu rugo rwanyu, hari igihe umugabo wawe ataba ari hafi, hari abadamu bafise abagabo b'abasirikare, mujya mumenya uko ngene mwitwara. Umugabo wawe ari ku rugamba, ari hehe amaze amezi n'ayandi, ntabwo aba ari kwiraha na gato, ari mu kazi katamworoheye, suko kwanga, suko yanka banka, suko yanka kwirirwa mu gituza cawe, ahubwo ni akazi katabimworohera. Buriya ingabo zijya zibwira abadamu buri mwanya, zijya zibabwira ati mugore mwiza, ntabwo njya kwangura abizi, nama nitegura ngo njye kugusura, ariko uwo munsi nkasanga hari akazi, ariko ujye wihangana unyiyubahisha. Ayo ni amagambo umusirikare akoresha iyo ari kwandikira umugore wiwe ari ku rugamba, ati umenye kuri umugabo w'ingabo, nawe uri ingabo. Menya ko umugabo wawe ari kaporare, nawe uri kaporare. Reka kwifata nk'umuturage, hakwifata nk'umuntu wo mwikace, kuko umusirikare niyo aba ari ku rugamba akashikirwa inkuru y'uko uri gusambana n'abandi, uri kumuca inyuma, birababaza pe. Uzi ko umugabo ari mu kazi bikamugeraho ko umugore ari gusambana, bimubabaza cyane, ntabwo ari byiza pe. Niwihangane uze umwandikira uti sheri, numva nkukumbuye, numva ngiye gusara, mbega washa uri hehe, basi nje kukureba, nyumva hari kageze uzi kari ngaho hafi, ndavuze udufaranga two kukariha, nze basi ngusure, twishimane gato, basi tumarane basi n'iminsi ngahe, hama nsubire nayo mu rugo nishimye, kuko ndagukumbuye cane. Ntukamara ukwezi uri umugabo, uri umugore utabonanye n'umugabo wawe ngo ari kure yawe, yaranje uje kumureba hama ibintu bija mu buryo. Jyamo abagore b'intwari, mwereka ko buri mwanya wama mukumbuye. Ibaze umusirikare avuye ku rugamba, aje agukumbuye, azanye ibishobisho, ugasanga umugore nta santima, ntamwitayeho, ukibaza mbega yamezi ashize ntahari, mese umugore mwiza, ntabwo wantekereza, ntunkumbuye. Ukumbuye uwundi kameme, wanamusoma hasi ugasanga yatose, ugasanga rimwe gusa yatose, ugasanga umugore wapi ntabwo bimurimwo, ahubwo nta nicyo bimubwiye, ugasanga umugore atanguye kwiyumvira, ese umugore mwiza usigaye usambana, usigaye unca inyuma, kandi atabikeka. Amezi nk'aya nta bushake, amezi nk'aya abiri yarenga, ntabwo bisanzwe ku mugore ubu ukunda umugabo, faut kumwereka ko wari umukumbuye. Cyari ikiganiro ijoro ry'abubatse, ko ariko tugerageza kubaka ingo z'abantu usanga zamamwo injyane ziturutse ku mibonano mpuzabitsina. Ico kiganiro mukazajya mugikurikira buri munsi isaha 3 z'ijoro, niho kizajya kibageraho. Muzagikurikira kuri channel yacu ya YouTube, andika ijoro ry'abubatse, urahita ubona ibiganiro bizagufasha kubaka urugo rwawe. Fyonda ahanditse subscribe, ufyonde impande yako gakengeri, uzahita ushikirwa amakuru ibanze azagufasha kubaka urugo rwawe neza. Murakoze, bye bye.